ino cover d'abord mpereye inyuma. Ino cover mubona ngaha irafise ikintu cibanga izogaragaza uwo munsi nyene cibanga ari naho hari urufunguruzo rw'ino evenement. Iyi evenement icambere coco izofise inyungu mu mpande zose zibaho no ku rwego rw'igihugu. Uwo mwa barabonetse muri bamwe musangiye akazi kumure bazobaherekeza muri bwa bwo gushikirana kugira ngo ko twese twifuza kuba connected. Mu bisanzwe twaratumiye twaramenyesheje abatari bake hari abatwemereye ko tuzoba turi kumwe ariko kugeza ino saha kwera ko bonjour, good morning, mwaramutse kuburi mwese mudukurikiye makuru no musuri hejuru. Turamutse rero dufata umwanya wo kuganira kugira ngo tuganirize abadukurikira n'abasanzwe bakurikirana ibikorwa byacu kubijanye n'igikorwa kidasanzwe tugomba gukora vuba cyane mino ndwi. Benshi barakibonye twise Gitega Connect. Mu bisanzwe ni Burundi Film Academy iri kumwe na 3F na Libre Films n'izindi company nyinshi twateguye igiteramo kiri muri genre ya cinema. Novuga ngo abantu benshi bakunze kuba bamenyereye ko ibiteramo bikunda kuba ari by'umuziki mugabo iya aussi des événements cinématographiques zishoboka ari naco kintu twateguye rero mu ntara ya Gitega. Amuti rero ni giki ni juste ko turi mu ntumbere yo kwagura monde ya cinema no mu Burundi na cyane ko abenshi dukunda no gukekeranya cyangwa tudahuriza ku kintu kijanye na industrie cinématographique mu Burundi. Ari naco gituma rero twifuza ko ico kintu kijanye n'urujijo cyangwa kugira confusion mu kintu kijanye na industrie cinématographique cyo hava noneho tukagira promotion ya cinema muri rusangi. Noneho cinema tuyivuge tuyamamaze tuyigire tuyipromoting mu buryo bwose bushoboka. Naco gituma twateguye evenement izo birimo ibintu bitandukanye. D'abord ku kintu kijanye na objectif yo kuba twahisemo kuja gutangura gukorera evenement igitega. Harimo promotion locale. Kuko tugiye kuraba cinema mu Burundi kenshi cinema ivugwa ibujumbura ariko mu zindi ntara umenga nta cinema ihari kandi nayo ihari kandi ari n'izindi ngabirano. Twe rero nka Burundi Film Academy muri mu ntumbero yo kuboostinga amatalent y'abandi bantu bashasha muri carrière mbone wanashaka n'abasanzwe bari mu mugabo badafise ubumenyi buhagije twateguye yuko twogira iyo promotion kugira ngo babamenye abanyagitega bamenye neza ko hariho cinema igihugu cyose kibamenye tugerageje gukorera hamwe nabo. Hanyuma ikindi ni buryo bwo connectinga navuga iyi entreprise cinématographique iri Bujumbura tu connecting n'izindi ntara za ruguru. Ari naco gituma sigitega gusa dutegura kuja dufise strategie kugira tour y'ama event nkaya mu ntara zitandukanye twagize cible ariko twahisemo guhera igitega. Troisièmement ni hazobari objectif ya divertissement kuvuga ngo kugira ngo tunezerwe ko murazi yuko iyo abantu batanezerewe mu mitima habayo ibintu bibi cyane. Naco gituma akenshi igihugu cacu cagiye gihura n'ibibazo by'intambara abantu bakagira imitima ikomantaye kubera ko batanezerwa no kugira ngo rero abantu baze bagire relax divertisse mu mutwe banezerwe comme ça dusabane turusheho kuguma turi abantu beza tube abantu beza abantu bafisiye akamaro igihugu. Alors iyo événement izoba irimwo projection cinématographique ni kuvuga ngo hazoba harimo mu projeta ama trailer cyangwa ama bande annonce y'ama film atandukanye yabazoba bakorera igitega na twebwe nyene. Hanyuma hongere habeho na divertissement kuvuga ngo tunezege mu buryo bwose buri varié. Hazoba harimo muziki, hazoba harimo comedy, hazoba harimo intambo, hazoba harimo animation atandukanye. Akantu kakabijya kazoba karimo muri animation tuzoba turi kumwe n'umusobanuzi ku bantu bakunda filime zagasobanuye bitwa Master P asanzwe sobanura filime yitwa Solo the Hero n'izindi nyinshi. Tuzoba turi kumwe rero igitega nawe nyene azoba yavuye mu Rwanda. Muri rusangi niyo evenement tuzoba turimo. Naco gituma nagira mpe ijambo FANNY LAVINE nawe agira ica bivuze ko murakoze cyane. Nubatavyinshi norenza koretse ko hamwe byisho bivuze nokongera ko abandi bazaba bahari. Hazoba hariho Gasore wundi wamukomeje abantu benshi bakunda zishobora kuba twenza. Hazoba hariho abatamvyi, hazoba hariho n'andi ma surprise atandukanye. Ego iki gikorwa twari kubikora twenyene ako hariho amakampani amwe yadushikikiye tukaba tuyashimiye cyane. Turashimiye kandi wota turashimira DH Telecom, turashimira Imbere Media, turashimira Chronologistic, turashimira
mega custom na mega custom abo bose nabo bazoba bahari muzoshobora kumenya byinshi mu byo bakora ifo ko dushigikirana amakampani aradukeneye nk'aba artiste kandi natwe turayakeneye rero kahise ndakagushimira abanyamakuru batandukanye abapromota batandukanye mugenda mudushigikira buri munsi ku munsi wa Mungu rero itariki 5 muri Jerusalem Business Center Igitega kuva isaha 9 tuzoba turi kumwe hazoba byinshi bitandukanye nta nkeka no kuri muzonezego. Igitega impamvu twahisemo nukubera ko twe dufise calendrier twaragize calendrier y'amatua y'ama evenement nkaya Igitega rero niho hagize amahirwe yo guhegwa kuko twari gutangurira ahantu habiri en même temps twategeza guhitamwa ahantu hamwe ariko iciza c'Igitega nuko tuzi neza yuko ari navuga ngo ari abantu basanze bugurutse cyane batahura kandi bazi kugira kwiyensera cyane mu bikorwa nkimwe nibi ariko sico cambere cabiteye ari gusa nuko gusa ariho twagize cible road teka duhere ngaha mu kubandanya n'ahandi binasobanura neza yuko tuzobandanya dukorera n'ahandi hantu ni Bujumbura harimo bien sûr ni Bujumbura harimo ariko Bujumbura ho impamvu tutahagizemo cible ya mbere nuko Bujumbura ho tugiranyije kuraba l'entreprise cinématographique ho iravugwa irazwi somehow par rapport izi zindi ntara z'igihugu niyo mpamvu twavuze duti Bujumbura ho ntivyihuta gose hama ikiri special kuvuga kizoba gihari nuko twege tutagiye gukora evenement yacu ari twege tuzokwerekana ibikorwa byacu tuzopromotinga hakuri ibikorwa byabo associé n'ibikorwa byacu nukuvuga ngo ni evenement y'abanyagitega kurutuka ari evenement yacu ni evenement izo bigoje cyane izo birimo kuruhurira umutwe izo birimo kwiga ibintu bitandukanye izo irimo kubona ingabire zitandukanye tutari tuzikoze ari mu ntara ya Gitega ariyo mpamvu twayise Gitega Move Connect donc nkuko bakora batati balaure ba Gentil ba Madudu bandeti barakora filme cyane abanyagitega abo n'abanyagitega bakora filme twashoboye guhura nabo turavuga ati reka dukore kino kintu kugira ngo benshi babamenye benshi batumenye yuko no mu ntara ya Gitega hariho filme nizeye neza ko uwo munsi bizoba biryoshye cyane bizoba bimeze neza kuko nabo nyene hariho filme bateguye kuri uwo munsi timu imwe irafise filme izogaragaza kuri uwo munsi atari zijya mu mazimisi mubona ku makino yabo nkuko natwariho filme shasha muzobona kuri uwo munsi. Koze cyane urakoze dabo kuba ugaragaje ko hari mu bwenge na bukenya ni naco gituma ni turi muri art turaba artiste turakrea tukadesigning ibintu mu mutwe naco gituma rero nibi twabidesignize kubw'impamvu nukuvuga ngo ino cover dabo mpereye inyuma ino cover mubona ngaha irafise ikintu cibanga izogaragaza uwo munsi nyene cibanga ari naho hari urufunguruzo rw'ino evenement en plus yico rero wavuze ngo bazovyambarire gute bazozameze gute azo hari mwiki bazovyambarire nk'abaje muri evenement idasanzwe kuruta uko bahora baje mu zindi evenement niba waho urugendo uberewe donc uko aho urugendo uberewe il faut ajouter kurenza k'ikindi kintu kuko non seulement ko umuziki uzoburiyo komedi zo baziri uzotwenga utambe tuba dufise aba DJ tuba dufise abaririmba tuba dufise abatamba tuba dufise n'izi animation hazoba hariyo n'izi projects z'amafilm ariko ntizuba ari filme zose tuzo projecta ama bande annonce ku buryo uzogenda unezerwa n'izi variete y'ibintu uzoburi kurabona donc hari ama numero menshi nitwo bivuga no munsi mugabo bumve neza ko ari evenement iri special Bazanye niwe rero majamuma umwe wese uko abegwa uko abegwa nawe wibutano kwambara ndetse ni bon kubera ko twebwe au fait objectif ni kinyene cha Burundi Film Academy no kugira ngo turabe yuko industrie cinématographique yokomera none tugakora ibintu nk'abanyamwuga atari kubikora kuko tubikunda ko tuvyimvamo ari naco gituma rero sasa iyi Burundi Film Academy ahantu hose intara tuzogenda ducamo dukora evenement tuzogenda tuhasize tuzogenda tuhorganije ikintu novuga ngo bimeze nka agence ya Burundi Film Academy ko byo turaza tubagirira ama formation tugira ama formation bashobora no kuza ni Bujumbura bakagira ama formation comme ça tukagira interaction mu gukora ibikorwa biri professionnel yego ico namunganira ko nuko ibyo Burundi Film Academy mwiyo ntara ya Gitega itazotangura kugaragarayo inyuma ya evenement ahubwo nubu hariho abafise ivyumviro vya Burundi Film Academy niyo mpamvu tutazokora twenyene yego bon ni beni n'isho kikinya bakunze tweje gatanu indwi premièrement je crois nous ensemble à féliciter
ko ni ikintu gikorwa cyiza vraiment twisunze abandi ku byo bakoze mu karere yabo ya byerekeye movie byo kubwanje ngira mu mubano wa mbere. Hama icya kabiri ikibazo munakibaza tumega ko mwahisemo kugira gitega movie connect. Okay. Mbega hoho ni biki bizoza kungura novuga muri samwe byo bisanzwe bihari mu byerekeye igihugu cyacu cyane gucikira mu gushigikira amareresi yacu ya hano wacu siko. Hama icya kabiri umuntu agakibaza mbega apa ico gitega movie connect mbega abo bakinyi b'amareresi twabonye kuri afishe ni iki kindi bazokungura cyangwa ni iki kiri special bazoronka ko ari na bamwe makubira zo ari the first time babuye na FANNY cyangwa LIBERT mbega ntavyo gukina na amafilme nabo cyangwa ivyo mukorana nabo bizobandanya mu urakoze cyane Beni kuva muri Step Media. Mu bisanzwe iyi evenement icyambere cyoco izo bifise inyungu mu mpande zose zibaho no ku rwego rw'igihugu, kubera ko twebwe turashimira nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, niwe yama yatubwiye ati koresha mugire initiative les jeunes turabe ukuntu twohiga ubuzi dukore, non seulement kubukora duhe n'abandi ubuzi. Rero uno mwuga wacu turashaka ko aba jeune bawumenya bakawukora, noneho bakawukora mu buryo buri professionnel, tugashobora gusohoka igihugu tugenda turepresent igihugu muri cinema, natwe nka kujya ba Niyonsaba Francine babikora n'abandi bakina imipira, natwe tukagenda turepresent igihugu cacu kandi tukazana income. Noneho abanyamahanga bakamenya igihugu cacu biciye mu mareresi yacu ari professionnel, kuko atari professionnel ntivyokunda. Naco gituma bisaba ko duconnectinga nagira ngo dushire hamwe ubumenyi, twungurana ubumenyi, noneho tunagaragaze mu gihugu twivuge twature ko duhari. Voilà, deuxièmement ni kuvuga ku kindi kintu kiri special ibintu by'ama collaboration tuzokorana nabo, ivyo urumva ko ntitwashobora kubi predicting ubunyene, ariko a long term ivyo bizobaho kuko turamutse tumenyana tukabona amatara kaboneka. Ni nkuko twagize academy ugasanga ubu ntitugikoresha babandi gusa twari kumwe bwa mbere, ubu ariko harajamo n'izindi ngabirano shasha, naba rero ni même chose. Muri sponsor n'abantu bari hanze y'igihugu boshigikira gute FANNY cyangwa boterera gute FANNY? Biroroshye cyane, batwandikira kuri nimero zacu, barazisanga ahantu henshi, cyangwa bakatwandikira kuri Instagram, aho turashobora kubishura na email, no kuri email barashobora kutwandikira. Niba ari ikintu coroshe n'uburyo bwo kudushigikira kiroroshe cyane. Nta muntu washaka gushigikira ngo ubure ukuntu muronka. Kiroroshe n'ukuri. Nongeye ko mu gucangira iki kintu kijanye n'abajournaliste, oui abajournaliste baremerewe kuza mugabo kugira ngo naho nyine tushiremo ordre, habeho ordre, bazotegeza kubimenyesha hakiri kare kugira ngo tumenye abanyamakuru zo turi kumwe, tunamenye uko ari abanyamakuru vya vrai atari bari ko bariyitirira abanyamakuru comme ça kugira ngo hamwe ordre. Yes, ndabona ko evenement national uno muti gitega ejo twizeye ko tuzogenda ingozi kandi mpamvu mwahisemo gitega ndaze na dusubire neza mugabo turazi ko aha ni ibikorwa byo mu gukorera Bujumbura. Yego rero sometimes birashika mukaja gukorera ingozi bivanye n'ama image mwamukeneye, bega umuntu ashaka tutatumbega ko tuzi yuko muri no entertainment mutari mwenyene, bega woho nta uwa barabonetse muri bamwe musangiye akazi kumure bazobaherekeza muri bwa bwo gushikirana kugira ngo ko twese twifuza kuba connected nkaba hari bazogaragara tuzobona hari musangiye kuhunga. Ego ico nico mu bisanzwe twaratumiye twaramenyesheje abatari bake, hari abatwemereye ko tuzoba turi kumwe, ariko kugeza ino saha kubera ko hari ivyo tugipanga ntituramenya neza abazoza ngo ni bande kugira ngo dukonfirme ngo ni naka, ariko twizera neza ko bazodushikira kuko turiko dukora ibintu bimwe kandi murakoze cyane.